Mu minsi itarenga 50 isigaye kugira watorewe kuba perezida wa Amerika Donald Trump ahabwa imfunguzo z'inzu yera, kandi amajambo ariko avuga arakomeye cyane, ariko ateza uruhagarara n'amaganya mu isi yose, cyane cyane ibihugu rutura mu butunzi byagize leta zunze ubumwe za Amerika, uburaro n'uburamuko n'ishingiro ry'ubutunzi bwavyo. Donald Trump yatangaje ko ibihugu bigize ubumwe bwo gushira hamwe n'ubudandaji bihuriye mu cyo bita BRICS vyirahiye bikarema ifaranga yohiganwa n'idolari ry'Amerika, kazoca yongereza amakori na tarife y'ibicuruzwa byose byinjiye muri Amerika bivuye muri ibi bihugu kubica 100% y'ivyinjiye vyose. Mu nama y'ubuheze yahuje ibi bihugu bigize BRICS yabereye mu Burusiya, abakuru b'ibi bihugu 9 bigize uyu muryango barahiye ko uburyo bw'itumatuma n'akamakuru yo guhanahana ifaranga Swift Payment System n'idolari ry'Amerika, ibi byose bikaba byarigaruriye isi kandi bikaba bigengwa n'ibihugu by'uburengero. Ibi bibwirizwa guhindurwa. Ikigega mpuzamakungu cy'ubutunzi muri Washington, The International Monetary Fund canke IMF mu ncamake, kivuga ko ibice 60% y'amahera y'ububiko, the reserve funds, ibihugu byirunze ko mu mabanki yo kwisi kari mu madolari y'Amerika, kandi ko hejuru y'ibice 90% mwihanahana n'icuruzwa ry'amadovize byose bikorwa mu madolari y'Amerika. Ibihugu kabuhariwe mu butunzi bya mbere ku isi bikorana ubudandaji na Amerika gusumba ibindi ku isi, Canada, Mexique n'Ubushinwa, Donald Trump yazi yamaze kubidugiriza aya makori. Ibi bihugu bibiri by'ibibanyi avyagiriza ko bidafata ingingo zihagije mu kuzibira abimukira kwinjira muri Amerika nta vyangombwa, kandi ko bareka ibiyovyabwenge bikarengana imbibe bisangiye nka cocaine na heroine. Ubushinwa bwo abwagirizwa ko bwinzize kiyovyabwenge ca fentanyl cyamaze kwifatira igihugu cyose. Ese aya makori na tarife niki kandi bikora gute? Ese ifaranga rya BRICS hogitega ryari? Ariko ko iminsi yo kwiganza ku idolari ry'Amerika mu budandaji bw'isi yo bibariye kurusha. Menya byinshi utaruzi n'ibindi byagucitse kuri zino mpinduka zigiye guhindura isi yose. Jewe ndi Seti kuri The Megamind, muhawe ikaze. Kuri poste yiwe yanditse ku rubuga rwa X kuri uyu wa gatandatu heze, Bwana Donald Trump yaranditse ati: "Igiciyumviro cy'uko ibihugu bigize BRICS biriko bigerageza kuja kuri idolari ry'Amerika mu gihe natwe turi aho turebera, ibi birahagaze. Ibihugu bikomeye vy'isi, Ubushinwa n'Uburusiya, biri muri uyu muryango wa BRICS. Ushizeho Brazil, Ubuhindi, Afrika y'Epfo, Irani, Egiputa, Ethiopia na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, the United Arab Emirates canke UAE, ibi byarambiwe no kwiganza kwiri faranga y'abagashaka buhake. Mu gihe Trump yariko yiyamamaza mu matora y'ubuheze, yiyamamaza avuga ko azoshiraho ibiciro byinshi muri byose. Yaragabishije ko niyinjira mu nzu yera kandi kazoshiraho amakori ahanitse cyane ku bintu byose byinjiye mu gihugu bivuye hanze. Iyi message yavuba y'uyu mugabo Trump abuca yakira ubutegetsi ku itariki 20 z'uku kwa mbere k'uyu mwaka uza, yayitumbereje kuri BRICS isanzwe igizwe n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere, the emerging economies. Abanyepolitike batwara muri Brazil n'Uburusiya nibo basabye ko borema ifaranga nyezina rya BRICS, the BRICS currency, kugira bagabanye ukwiganza ku idolari ry'Amerika mu bucuruzi bw'isi. Gusa rero ukutumvikana hagati muri vyo vyatumye uyu mugambi ugenda miguru ntege. Donald Trump yabandanije yandika ati: "Turashaka ko bino bihugu bidusezeranira ko bitazorema ifaranga rishasha rya BRICS canke bije inyuma y'irindi faranga iryo aryo ryose kugira risubirire idolari kabuhariwe rya Amerika. Atari uko bizokubitwa n'ibiciro n'amakori kubica 100%, kandi ivyitege gusezera gukorana ubudandaji n'ubukungu bwiza cyane bwa Amerika. Birashobora kujya gushaka ubundi vyifatira, apana twebwe." Benshi mu bafatanya bikorwa ba Trump bavuze ko aya majamba karishe Trump amaze imisi avuga ngo namayeri yo kuganira, negotiation tactics, agamije ahubwo kugurura ibiganiro. Trump yatanguye ibiganiro, ntabwo ari ivyemezo yafashe. Trump yabandanije yandika ati: "Nta mahigwe BRICS ifise yo gukora ifaranga ryosubirira idolari ry'Amerika mu budandaji bw'isi, kandi igihugu cyose kizogerageza kizoce gisezera kuri Amerika."
ikimenyesha makuru cyo muri Amerika CBS News kibajije umusenateri w'umurepublika Ted Cruz uko yumviza ingingo z'amakora hanitse Trump ariko ashira imbere, yishuye avuga ko hamaze kuboneka ingaruka nziza kwaye majambo ya Trump. Bwana Ted yaravuze ati, iyo uravye ukugabisha ko kudugiriza k'ibiciro Mexique na Canada, ubwo nyine ucubona ko byatanze umusaruro. Kuri uyu wa gatandatu heze, Trump amaze kwandika aya majambo akomeye, minisitiri wa mbere wa Canada Justin Trudeau yahise akora urugendo rwa gihutihuti kuri villa ya Trump Mar-a-Lago muri Florida, cyane cyane ajanywe no kwinginga Trump kutaduza ibiciro ibice 25% nk'uko yabisezeranye ku bicuruzwa byose byinjiye muri Amerika bivuye muri Canada. Umunyamabanga wa leta Trump yatoye muri leta yiwe Scott Bessent nawe yari yavuze ko ibyo Trump ari kavuga byo kongera amakori n'ibiciro bihanitse n'uburyo bwiwe bwo gutangaza ibiganiro, negotiating strategies. Yishura ikimenyesha makuru cy'ubutunzi The Financial Times yaragize ati, iciyumviro canje muri rusangi nuko amaherezo yose Trump n'umucuruzi yigenga, a free trader. Uko biduga ni nako bimanuka. Ibiciro canke tariff iri kivugwa ngaha n'umusoro canke kori ry'imbere mu gihugu rikugwa ku bicuruzwa mu gihe byinjiye mu gihugu bivuye hanze, bisunze igiciro canke agaciro c'ico gicuruzwa catumijwe ko mu mahanga. Nk'akarorero, imodoka yinjiye muri Amerika ivuye hanze y'agaciro k'amadolari 50,000 ishigwako ikori ry'ibice 25% kwijana kuri ico giciro cayo, ni kuvuga amadolari 12,500. Iyo modoka bigasaba ko yishurirwa ayo madolari 12,500, ni kuvuga ica ishika ku butaka bwa Amerika ihagaze ku 62,500 vya Amerika. Izi tarifu ni igice nyamukuru kigize ibyo Trump ategekanya mu migambi yiwe. Wewe wabibona nk'inzira yo gukuza ubutunzi bwa Amerika bucumbagira ubu no kubungabunga ubuzi no kugwiza amakori. Trump yari yavuze ko aya makori hatazoba ikiguzi kubene igihugu ba Amerika, ahubwo kari ikiguzi ku bindi bihugu. Gusa yamara ibi n'uruhenda baja kuko abahinga mu by'ubutunzi bose bemeza ko ibi karukuzimiza abantu. Iki giciro ciyongera iyo burije amakori ku bicuruzwa bivuye hanze kirihwa n'amasosiyete yo mu gihugu hagati yinjije ivyo bicuruzwa ibikuye hanze, ivyo bita import. Ntabwo ari sosiyete nyamahanga yasohoye ivyo bicuruzwa yishura iryo kori, export. Rero byumvikana ko ari kori ritavangiwe yishurwa n'amashirahamwe yo muri Amerika kuri leta ya Amerika. Donald Trump yatanguye gushiraho bino biciro kuri manda yiwe ya mbere, kandi byinshi byagumye kunyene no kuwamusubiriye Joe Biden. Ubushakashatsi ku by'ubutunzi bwerekanye ko uyu mutwaro w'ubutunzi wareruwe n'abaguzi ba Amerika. Bigiye gukomera cyane. Amasosiyete ya Amerika ariko kwakwanya araba ko yorundi bicuruzwa imbere yuko Trump yicara kuri y'intebe iruta izindi mu isi. Ibihugu bitatu bya mbere by'ibifatanya bikogwa mu bucuruzi na Amerika, Ubushinwa, Mexique na Canada. Ibi nivyo Donald Trump yavuze ko kazoherako mu kubidugiriza amakori n'ibiciro. Yandikira kuri social media, Trump yavuze ko azoshirako ibice 25% kwijana ku bicuruzwa bivuye muri Canada na Mexique umunsi wa mbere ageze mu biro, n'ibice 10 kwijana hejuru y'ibiciro bisanzwe bihari byo kuva kuri manda yiwe ya mbere ku bicuruzwa byose byinjiye bivuye mu Bushinwa. Leta y'igihugu ca Afrika y'Epfo yarahiri ku nkumura kihakanye ibihuha by'uko ibihugu bigize BRICS vyoba biriko bikorera kwifaranga rishasha nyuma yaho Trump avyagirije. Igisata kijejwe imigenderanire n'ubufatanye mpuzamakungu catanze umuco mu ijambo casohoye kivuga ko raporo mbi iherutse yasohotse yatumye hasohoka inkuru atariyo ko BRICS iriko itegura kubaka ifaranga rishasha. Userukira igisata mu by'ubutunzi muri no departement umudame Sonja Boshoff yaragize ati, uku ntabwo ariko kuri. Ibiganiro hagati ya BRICS bishingiye hanini ku budandaji hagati y'ibihugu bigize no muryango bikoresheje amafaranga y'ibihugu byavyo, the national currencies. Yashimikiye cyane ku kamaro
ku kubungabunga umubano mwiza hagati ya Afurika y'Epfo na Amerika, avuga ko Afurika y'Epfo na Amerika bikeneraniye nk'abafatanyabikorwa mu bucuruzi, kandi ko nta worota uyu mubano ugiyemwo agatotsi. Uyu mudame Boshoff yashize ahabona umubano uramvye hagati y'ibi bihugu wamyeho kuva kera, ushingiye ku kubahana, urukundo n'ubugwaneza. Sonja Boshoff yarongeye ati, ntidukwiye gutera ingorane ayo mahuriro y'akahise. Afurika y'Epfo iri mu bihugu vyinshi vya Afurika vyungukira mu masezerano y'amajambere mu gutezanya imbere mu budandaji hagati ya Amerika na Afurika, the African Growth and Opportunity Act canke AGOA mu ncamake. Mu migambi nko mu burezi, education, ubuhinga bushasha, the innovation, no mu buhinga bwa none, technology. Iyo migenderanire itegerezwa gukomera bizana inyungu rusangi ku benegihugu b'ibi bihugu vyombi. Naho birateye kigikumwe, abaperezida ba Afurika y'Epfo basabwa kugumana ubucuti bwiza n'abategetsi batwara Amerika. Aha kandi mwibuke ko Afurika y'Epfo kari kuri ubu umuryango w'ibihugu 200 bitunze gusumba ibindi ku isi, G20. Aha Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo akaba yararahiye ko nyinshi mu nzego zitwara isi ko zibwirizwa kuvugururwa. Ese Afurika izongukira iki kuri uyu mugabo Trump? Ese yimikwa rya Trump mu nzu yera kandi hari ico bizomarira Afurika n'isi yose muri rusange? Ariko koko Trump ategekanya iki? Bandanye ukurikire The Megamind mu gihe turabira hamwe zino mpinduka zigire zijegeze isi. Jewe ndi Seti kuri The Megamind, naho ubutaha. Ciao.